Ndasubiye kubaramutsa abakunzi ba televiziyo Renaissance n'ngenda baha nikaze muri ano makuru twabateguriye nkizera ko mubandanya mudukurikira muri benshi nayo tugiye tuyahere ku nkuru yagize. Abakoroni baratungwa agatoki na Petero Nkurunziza ko aribo basambuye ubumwe bw'abarundi. Ivyo akaba yabimenyesheje ku munsi hibukwa imyaka 28 iheze abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Matavuga rumwe na leta y'u Burundi bakabona kwiyo mvugo ya Petero Nkurunziza ari citwazo ngo ahubwo wenyene nabo bafatekanije kurongora Uburundi bari mu batuma ubumwe bw'abarundi bwama buriko burahonyangwa. Murakurikira muri ano makuru wahoza mu kenguza amateka mu mugambwe Iprona Emmanuel Nkengurutse. Makuru najanye n'agateka zina muntu n'umutekano mu cegeranyo c'igice ca kabiri c'umwaka weze cyatanzwe n'ubushikiranganje bw'umutekano gishira abona abakenyezi amajana 339 bafashwe ku nguvu. Tubafitiye n'amakuru mu mpera zano makuru n'amakuru avugwa mu bijanye na karanga ku Burundi sangwe kaze. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nameje kwibabwira ubumwe bw'abarundi ngo bwasambuwe n'abakoroni ari nabo babivye amacakubiri mu Barundi. Ivyo biri mu ijambo ryashikirijwe na Petero Nkurunziza ku munsi hibukwa imyaka 28 iheze abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Asaba abarundi kugendera ubwo bumwe kugira bubake nakazoza kabo. Tumukurikire. Ubumwe bwamanye ikibanza ca mbere mu buzima bw'abarundi nibwo Uburundi bukesha iteka nitekane bwamanye kugeza no munsi. Kukaba nkako Uburundi buri mu bihugu bike bivuga ururimi rumwe, abarundi basangiye imico n'imigenzo kandi bamye basenga Imana umwe rudende. Ubumwe bw'abarundi bwamye burangwa nuko abarundi bose bahuzwa no kwitwa abarundi bakabinezererwa kandi bakabigendera. Abakoroni bamaze kubona ko vyabataye kuwa amazi ivyo gushira mu ngiro imigambi yabo mu Burundi bitewe nuko abarundi bari bagize urunani rw'intamenwa, baciye bahindura umukenyuro batangura umugambi ugayitse wo gucanishamwo abarundi. Ntako batagize ngo bumvishe abonse rimwe ko batavukana, ko bamwe ari abansi b'abandi. Bararema kandi bararementanya amazimwe yuzuye umwijima n'umuzimagiza bacanishamwe bene mugabo umwe, ko bamwe baciye ubwenge kuruta abandi n'ibindi binyomoje biteye isoni kuvuga bisunza amacakubiri y'ubwoko yamomekerano. Ako kabi na kabibi vyari mu maraso y'abakoroni, kuko iwabo amacakubiri n'ugwanko vyari igitero n'icitabirizo. Akarorero ni nko mu mubiri amacakubiri yiraye, akaba ari nobo kandi baje gutwara Uburundi nk'abakoroni. Vyongeye umuntu atanga ico afise imbuto itewe ari imera. Nayo wahoze ari umukenguza amateka mu mugambwe Iprona Emmanuel Nkengurutse yarakurikiranye ishigwaho y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mwaka w'1991 asigura ko iyo mvugo ya Petero Nkurunziza yo kuvuga ko abakoroni ari bo babivye amacakubiri ngo ari citwazo, ahubwo wenyene nabo bafatikanije kurongora Burundi ngo bari mu batuma ubumwe bw'abarundi bwama buriko burahonyangwa. Tumukurikire. Imyaka ingahe baragiye kera, ubu n'abarundi bategeka igihugu cy'u Burundi bagatekera Burundi. Ibiriko biraba ubu sibo babibazwa. Yego nivyo kera bakiriho hari ivyo amacakubiri bazanye, mugabo hariho kuyazana, hariho rero n'abayakomeza. Abarundi bo yakomeza kwisonga akaza iyo ntwaro ya Petero Nkurunziza. None ndagwa akaruro kashasha bambeka kamwe gusa, nibo bazanye ikiringo ca gatatu, ko ari cyo kiringo nkuko bahora bavuga bamwe carimbuye igihugu. Nibo bamutumye aho nyanga amasezerano yarusha, maze abanyagihugu bakamubwira bati ntituvyemera, reka tuje kubihakana kandi atabigwanisha, akaca barokeramwe akabica. N'abakoroni bamwishe. Ninde ariko arapfunga abantu? N'abakoroni. Nkurunziza. Ninde yangaje abantu? Sintwari ya Saint David.
abakoroni n'abareke baragiye hanze barasugiye twarikukiye abantu tubazi biriko biraba mu Burundi ubu n'abarongozi bari imbere nabitwa ko batwara igihugu nabitwa ko bategekera igihugu niwe rero ntafate ivy'abakoroni tuzobaza igituma badukoronije mugabo ivyo biriko biraba abicana n'abarundi bicana n'umugore wiwe yarabivutse mbere yaravuze ati twicwa na bene abantu b'abarundi bahonye baricwa bakishwa na bene wabo bene wabo b'abarundi n'abakoroni. None huba habuze iki kugira ubumwe bw'abarundi busasagare inyuma y'iyo myaka 28 yose inyishu n'ubunyene tuyihabwa n'umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse. Habuze wa mutima w'ubumwe niko no bivuga umutima wo kubona ko ubundi afise uburenganzira nk'ubwawe yuko ubundi nawe mutaba musa aguma ari umuntu ubundi mudasa mukwiye kwicarana kuko musangiye igihugu mbere ko ari ryo tunga ari igihugu mbega iyo batwese dusa tukareha tugakunda bimwe tukavuga bimwe cyo bari igihugu ntibibaho habuze rero uyu mutima cyane cyane b'abarongozi yuko bashira mu ngiro ivyo twasezeranye mu masezerano y'ubumwe n'amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe yarusha none igihugu kirimwe bumwe nta bwicanyi buhaba niyo buhabaye uyu muntu yishe baramutora bakamenya kuko ari gutungana igihugu kirimwe bumwe abantu bose barangana uvuga ngo bariya ni banyagupfa bariya ni ba mujeri bariya na bene gihugu abana ngo ni ba mujeri mu gihugu kirimwe bumwe nta mpunzi zihaba oya ahubwo mu gihugu kirimwe bumwe gifite amahoro kigatera imbere mbere ni n'abandi banyagihugu b'ibindi bihugu bakaza kuhaba bakaza kuhakora utwabo bakaza kuhasaba akazi bakaza nyine kuhagirira tourisme bakaryoherwa ariko uzuraba ibihugu bigwaye amacakubiri atabumwe bifise imbunzi bifise abantu benshi batiga biguma bisubira inyuma mu iterambere ariko ibihugu bifise ubumwe bikongera bikaca bigira n'intwaro rusangi abategetsi bavuyemwo bahava bakubahiriza uyo muco wukunganisha abantu ukubakundanisha ukutabateranya ukutabacamwe imigwi yuko babona yuko bafise uburenganzira ivyo bihugu usanga byo biguma bitera imbere. Abarundi ngo barikuye ko ikibahuza nk'abarundi bashira imbere ubwoko bwabo ivyatumye igihugu kiguma mu njyane zidahera kuva cikukiye bivugwa na muganga Alphonse Rugambarara umwe mu bagiye mu biganiro vya mbere vy'Arusha vyahuza abarundi kubwiwe ngo ingorane nyamukuru abarundi bafise n'ubukene samoko tumukurikire. Ingorane zijanye n'ubumwe bw'abarundi ntivyatanguriye muri ico gihe. Ubwa mbere no tangura kwibutsa yuko abarundi muri 61 baratoye batora ubumwe bw'abarundi turavye byariko biraba mu Rwanda batora ukwikukira batora na programme ya Rwagasore n'umugambi wiwe ijanye n'iterambere. Iyo umuganga amaze kubona umugwayi avurwa ntakire ategezwa kubaza ati mbega twarasuzumye neza turabona ingwara iyo ariyo. Nibaza rero ko ahanini abanyepolitike tumaze imyaka twihenda ingwara nibaza ko tugwaye ahanini nuko twafashe inzira y'ivyumviro itari gwacu baradushize ko
uburanga muntu butari gwacu. Akaranga muntu dufise handitse umurundi, ariko ari abanyepolitike ari n'abarundi babakurikira dusanga turiko turakoresha cane ubwo buranga buri munsi y'akaranga kukuri kw'abarundi, ariko umurundi. Rero mu gihe abanyepolitike tutashize imbere ako karanga muntu, ako katwita abarundi, nta na rimwe tuzotora ukuri, nta na rimwe tuzotora inyishu y'ibibazo by'abarundi. Ingwano twotegerezwa kuba turimo ni ingwano y'iterambere. Ni kubera iki turavye abantu bafise amafaranga basangiye koko icicaro, abadafise amafaranga bakene nabo nyene basangiye icicaro. Ikibazo nyamukuru nticoba ubuhutu n'ubututsi, coba ubwo bworo canke ubwo butunzi mufise. Ubwo butunzi mufise mu bushira hamwe, mukibagira ivyo by'ubuhutu n'ubututsi, muti abarundi dushire hamwe dukora ico dushobora gukora, nukuri iterambere ryoboneka. Abo bari hasi nabo bakima amatwi abo bantu bababwira ati ubuhutu n'ubututsi, bakabona bati turi mu bukene. Ingorane ya mbere yanje n'ubukene, ntabwo ari ujya mu banyi dusangiye ubwo bukene namba. Uwo dusangiye ubukene turaba ingene ubwo bukene twovamo twese. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Abantu 8 nibo bahaswe kwicwa, 14 bafatanwa ibigwanisho batabirekuriwe, 51 barahagarikwa barahogwa gushaka kugandagura abantu, na 369 nabo barafashwe ku nguvu. Ivyo bitigiri tukabisanga mu cegeranyo c'igice ca kabiri c'umwaka uheze cyatanzwe n'ubushikiranganje bw'umutekano. Ico cegeranyo kikemeza ko muri rusangi umutekano wifashe neza. Kurikira Serge Ntakavura no umunganizi mu bushikiranganje bw'umutekano. Muri kino gice ca kabiri bisozereye, umutekano wari wifashe neza hose mu gihugu muri rusangi. Ariko rero igipolisi carahanganye n'ubugizi bwa nabi busanzwe bwari bugizwe hanini no gutunga n'abatunze ibigwanisho batabirekuriwe n'amategeko, yibonekeje ku nshuro 14, inshuro 9 z'ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho, inshuro 1038 z'ubusuma bukabije, inshuro 39 z'imiriro ifatiye ku bukozi bw'ikibi, ukugandagura abantu bitewe ahanini no kwihorahorana, amatati afatiye ku matongo no kwagiranya uburozi byaribonekeje inshuro 73. Kugerageza kugandagura abantu vyibonekeje inshuro 51, kugerageza kwica vyibonekeje inshuro 8, kugarariza vyibonekeje inshuro 152, inshuro 359 ku caha cyo gufata ku nguvu, udanazwa bw'abantu inshuro 14, guta imiryango ku nshuro 117, amasanganya yo mwibarabara yaraharuwe ku nshuro 1025, guhohotera vyibonekeje inshuro 105, kwigana no gukoresha ivyiganywe ngo vyibonekeje inshuro 39, kwibisha ubwenge vyibonekeje inshuro 204, kugurisha ibintu akarenze rimwe ku bantu batandukanye vyibonekeje inshuro 42 n'ibindi. Kuri ubwo bubisha bwose, ibikorwa bikuru by'igipolisi bijanye no gukinga, gutabara, gutohoza, guhagarika hamwe no gushengeza abikekwa ko ivyaha byaratanze umwimbu ushimishije. Amasakwa suzumwa 3385 yarakozwe mu gihugu cyose, aho inkozi z'ibibi zitari nke zafashwe hamwe n'ibintu bitari bike byarafashwe. Muri ubwo buryo inkozi z'ibibi 1586 zarafashwe, imigwi y'inkozi z'ibibi 57 irasamburwa,
iratuzwa burundu. Inkoho 16 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkoho 2 zo mu bwoko bwa FAL, inkoho 4 zo mu bwoko bwa pistolet, inkoho 1 yo mu bwoko bwa mugobore, ibisasu ntezantoki 96, ibikono vy'amasasu vy'inkoho zitandukanye 39, amasasu akoreshwa ku nkoho zitandukanye 4,306. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Mukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yarafashe urugendo agana igihugu ca Korea y'Epfo ku munsi wa mbere. Pascal Nyabenda akaba yitabiriye inama itegurwa n'ishirahamwe ryitiriwe amahoro izobera muri ico gihugu, bakazorabira hamwe ivyerekeye umutekano n'iterambere uko tubibwirwa na Alexis Badianda Yihimbaze avugira inama nshingamateka. C'est un sommet qui est organisé par une fédération. Ni inama yateguwe n'ishirahamwe ryitiriwe amahoro ku isi. Two kwibutsa ko iryo shirahamwe ryagenye umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi nk'userukira amahoro ku rwego mpuzamakungu. Ibikorwa by'iyo nama bizokwitabirwa n'abatumire benshi, harimwo abakuru b'ibihugu bakiri mu mabanga n'abahoze barongoye ibihugu. Hazoba harimo n'abashingamateka, abaserukira amadini n'abapfasoni baserukira abandi, hamwe rero n'amashirahamwe yigenga. Iyo nama izohuza indongozi zifise ico zamaze hamwe n'abafise ico bamaze ku giti cabo, imboneza, abo twokwita incabwenge, kuko nabo barakenewe kugira twubake isi ishingiye ku gufashanya mu mahoro, umutekano n'iterambere kuri bose. Hazokwisungwa cane gutorera umuti ibitagenze neza mu myaka iheze kugira ntibisubire. Abatumire bazoronka akaryo ko kubonana n'indongozi nkuru z'igihugu ca Korea y'Epfo, abaserukiye leta, abaserukiye amakaminuza n'abaje baserukira ibisata vyigenga kugira barabire hamwe ingene bonoganza ubushuti bafitaniye n'ico gihugu hamwe no gufashanya. Justement échanger sur les relations d'amitié et de coopération. Aramakuru tuyabananyije mujanye n'akaranga bava mu Burundi baja mu bindi bihugu ariko nibibagira amamuko yabo babicishije mu muco w'ikirundi. Vyatumye rero umuvyeyi w'umurundi kazi yaba mu gihugu ca Canada yiyumvira gushinga umugwi ndangakaranga yise Ishaka, umugwi wafashije abawugize kwiyibutsa nako umuco n'intambo z'ikirundi. Ino nkuru tukaba tuyikesha Radio Canada, tukayisomerwa mu rurimi rw'ikirundi na mugenzi wacu Darlene Irakoze. Haba mu misi myiza, haba muri mibi, imisi yose ku munsi w'Imana, Larissa Nkerabigwi agenda ku kigo rusangi i Ottawa gutamba no kuvyina, umugenzo yigishijwe n'umuvyeyi wiwe. Mu ntango za vyose, n'umuvyeyi wanje yanzana turi kumwe na murumunanje. Nta kundi nagira. Mu buto bwiwe yakunda umudiho wa hip hop, ntiyashaka kumva ivy'imico y'ikinyafrika, ariko ko imisi yagira agenda, Larissa yabonye ko kari akaryo ko kwibuka amamuko yiwe. Iyo ndi ngaha numva umenga ni nk'uko noba ndi mu Burundi. Bavuga ikirundi, ndacigira ngaha gusumba ndahandi. Kuva mu bwigunge bakaja kwiyibutsa umuco w'ikirundi nico catumye Sabushimike yiyumvira gutanguza umugwi Ishaka mu 2007. Kuva ico gihe umuco w'ikirundi ugenda urahanahana. Mu kirundi bavuga ngo ubutazi yava ntamenye yaja. Ni vyiza ko abana bacu bavuga bati ego ndi umunyekanada ariko ndafise iyo navuye nkuko abavyeyi banje bafise iyo bava. Mais comme quelque part mes parents sont venus de quelque part. Uyo mugwi ugizwe n'abarundi 50, abenshi n'abakenyezi bari hagati y'imyaka 4 na 40. Bahura ku munsi w'Imana naho bava mu mihinga itandukanye, bagize umuryango munini iyo bari kumwe. Uyu mwanya ndawita umunezero, nkawita umunsi w'umuryango wanje wo ku munsi w'Imana saa 8. Hari umuryango wo muhira, hari n'uwo kw'ishuri. Uyu rero nuwo ku munsi w'Imana saa 8. Birakabura ibiri muri jewe vyose. Bamwe baracatinya, baribaza ico bakwiye gukora. Ni kazoza kacu. Iyo ndiko ndabona aba bana, ndibona nanje.
Ici Kevin Sou. gushika ubu biramuryohera kuvyina no gutamba ikirundi. Nino kuri no nkuru duce dusozera ko makuru twabateguriye kandi abashimye mwese mariko muradukurikira naho butaha.